burya shetani y'umwugururiye aca yimenyera ahereye kutubizu ukemera. Nabwiye abanyabujumbura nti ivyo uwo muhuye wese ari ntwanywa, uwo muhuye wese uze wihenda unsomera umugore uzombona. Urabona ngo ni gisirimu uwo muhuye wese wabaye isukari yabo mu isi bose. Na Yesu yavuze ngo tuba umunyu ufyese keshi ucuda. Ariko ndashimye cyane, ndamushimiye ko mpaye aka kanya. Imana ishimwe. Hariho impamvu burya nta kibera ubusa. Usanga ijambo riri mu mutima wanje naryo wari urikeneye, wari kurihomba. None reka tumwerekeze twese ku biganza ngurakoze, ngurakoze. Ahari ngaha atari wakoze ikintu nk'iki kugira ngo biroroshe. Rero dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere c'Abami. Ndaza gusoma no mu ikete rya mbere Paulo yandika rya Petero, igitabo ca mbere c'Abami igice ca 20. Mpere ku murongo wa mbere kugira ngo noneho muvyumve, ariko cane ndakeneye umurongo w'8 n'u9. Bibiliya ivuga ngo Benihadadi yigenza kuri Ahabu. Iri jambo ry'Imana ndashaka ngo cyane abantu twabatije, abantu bakijijwe muri iki gikorane, ababatijwe n'abatabatijwe, mugabo hari ahantu Imana yabakuye muri iki gikorane, hari ingingo bafashe z'ubwami muri bo. Ndagomba ngo iri jambo ribafashe cyane, ariko nawe ntutahukowaje. Haleluya. Bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya akoranya, arugize icavuga. Igitabo ca mbere c'Abami igice ca 20, turahera ku murongo wa mbere. Bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya akoranya ingabo ziwe zose, araduga aja gutera Samariya, ahugariza impande zose. Abami 32 bafatanya nawe bari n'amafarasi n'imikogote y'intambara. Atuma intumwa muri ico gisagara kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli, muti Benihadadi agize ngo amafeza yawe n'amazahabu yawe nayiwe, ngo mbere n'abarusha abandi ubwiza mu bagore bawe no mu bana bawe, ngo nabo nabiwe. Umupiyaniste abanza aruhuke gato, urakoze. Umwami w'Abisirayeli arabishura ati muti bizoba ukuvuze Segaba mwami wiwe, muti nuwawe bo n'ivyo afise vyose. Bukeye izo ntumwa ziragaruka ziti Benihadadi agize ngo yari yagutumye ko ngo umuhe amafeza yawe n'amazahabu n'abagore bawe n'abana, ngo ariko rero ejo nk'aya mango azorungika abantu biwe iwawe basakangure mu ngoro yawe no mu mazu y'abantu bawe, maze ico bazobona cose giteye igomwe bakinyage bakizane. Maze umwami w'Abisirayeli atuma guhamagaza abashinga ntahe bose bo mu gihugu, arababarira ati eheraba ingene uyu mugabo atwigenzako, muvyiyumvire. Erega yari yantumye ko abagore banje n'abana banje n'amafeza yanje n'amazahabu yanje sinabimwima,
abo bashinga ntahe bose b'abantu n'abantu bose baramwishura bati ntuhirahire ngo umwumvire ntumwemere. vuga ngo amen. nuko abo bashinga ntahe bose n'abantu bose bo muri repentance baramubwira bati ubuho mubwira uti ntibikunda. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka uwegereye wabatijwe cyangwa uwegeranye na mugenzi umubwira uti ubuho kuvuye umunsi muri iki giterane, kuva muri aya masengesho uti ntibizosubira gukunda. ushaka unamwandikire ubwire wa wundi uti hari kera uti kuva ubuho ntibizosubira. Haleluya, 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 haleluya. hariho abantu bafashe ingingo, reka iri jambo ribe iryawe, babwira uti wari warimenyereye uti ubu byahindutse. uyo ninde? uyo ni Shetani, uyo ni Shetaniya. abo ni bamwe bakoreshwa na Satani, bari barakwifatiye. wabwira uti ubuhoho. Haleluya. Ntibigishoboka. nuko abarira za ntumwa za Shetani ati mumbaririre Segaba muti byo watumye byose ubwa mbere ubu n'ubwa kabiri. Haleluya. ibyo wari waramenyereye kuri we ubwa mbere, ibyo wamutumye ko byose ubwa mbere muti byo yari kubikora, mutariko ubu iby'ubu ntibigishoboka. amen. Kete rya mbere rya Petero igice cya 2 ku murongo w'15 ari gusoma n'ibindi ariko reka since ndambararayo, ndavuga kuri podium ariko muri Yesu n'ukurambararayo. Haleluya. Kete rya mbere rya Petero igice cya 2 umurongo w'15 twumve bene izi ngingo ngenderwako. haravuga ngo kuko iby'Imana igomba ari gukora neza kwacu, kuba agahomera bunwa ku bantu b'imburabwenge batagira ico bazi. gira ngo ntimwabyumvise neza. havuga ngo kuko iby'Imana igomba ari ukukugira neza kwacu, kuba agahomera bunwa, agafukamunwa, akazibakanwa ku bantu b'intabarigwa, ku bantu b'abanyabyaha batagira ico batinya, batagira n'ico bazi. agahomera bunwa. dukeneye kwakira amajambo y'agahomera bunwa ku bantu b'intabarigwa. dukwiye kwatura, dukwiye gukora ibikorwa bituma abantu babacokoranye, babakobanyi, abantu ataco bibanga, bavuga bati ntituzosubira kuvuga, ntaco tukivuga, babandi barahindutse. Haleluya. ni Benihadadi rero Bibiri ivuga ngo yari yarigaruriye Abanyisirayeli, Abayuda, yari yarabifatiye, yari yarabateye ubwoba kugeza igihe atumye gusa intumwa, naho yatuma umwe canke babiri, ati ndakeneye uriya abakobwa beza. n'umwami ngo yaca avuga ati mwami wanje twabugomba. yarageze ku rugero rwaho yimenyereye kwimenyera. murumva icari abanyabujumbura
muvanga ibintu ngo tunarantre ngo tunasoruti. Sinzi ko kwimenyera, sinzi ko mwumva icarijo. Kwimenyera, akamenyero, kurendegera ni Kirundi. Kurendegera, kwimenyera, nta bindi mwoshira ko twumva amajambo ari muri ico Kirundi, ntaco urongera. Yari imenyereye. Reka mbabwire, aba bantu turi hano, umwe wese arafise uko shetani yamwimenyereye. Si twese, kuko hari abamusezereye bamubwiye bati ntibigishoboka. Haleluya. Umwe wese arafise uko shetani yamwimenyereye. Azanye akabazo akumva dusonga mu mutwe, shetani acamubwira ati twagiye kwa Nyandodo. Akabarirutse. Shetani amubwiye akazana gusa akabazo k'inyota, yari kuvoma amazi kuri robine, aca yiruka kurya ideni gukopesha kwa Rugombo. Yarakwimenyereye, arashonda gusa, arazi ko ntahakarinda gukwe ntimukwegana, arazi ko avuze rimwe ucuza, yanditse akamesaje ucuza, abifye ucuza, atelefonye ucuza, atumye umugenzi ucuza, muhuje amaso gusa ucuza. Hari abantu shetani usanga yari imenyereye, yinjira uko agomba agasohoka uko agomba. Kubera iki? Repentance ntiyarika. Yo tuvuze repentance turavuga Kristo Yesu yapfuye akazuka. Haleluya. Haleluya. Tuvuge haleluya. Beni Hadadi rero yari imenyereye. Ico gihe ngo atuma intumwa kuri Ahabu, aramubwira ngo umviriza, ngo icambere tutirirwa turadiskita canke turaharira, atazokwe n'uruze. Urazi ko abakobwa bawe bose beza ari gwanje. Umwami ati karame. Aturazi yuko abagore bawe bose beza ari gwanje. Ahabu ati ukuvuze nuko nyene. Atumviriza ikindi, ati n'amahera, amadora, amarundi, amafeza, n'amazahabu, ivy'igiciro vyose ufise, urazi ko ari gwanje. Ahabu ati mugenzi, ndabizi neza ko ari gwawe. Atumviriza rero, izo ntumwa ziragenda, tigenda mu mubwira uti ivyo arabizi neza hahari, nuwawe n'ivyo afise vyose. Uyu mwami rero kuko yari imenyereye, waca burya shetani y'umwugururiye aca yimenyera, ahereye kutubizu ukemera. Nabwiye abanyabujumbura nti ivyo uwo muhuye wese ari nwanwa, uwo muhuye wese uze wihende usomera umugore uzombona. Urabona ngo ni gisirimu uwo muhuye wese, we wabaye isukari yabo mu isi bose. Na Yesu yavuze ngo tuba umunyu ufyese keshi ucuda. Urabona? Nitwoba gapiripiri muga no kubisukari si byiza, karagaciye mure. Haleluya. Yari imenyereye, umwugururiye kamwe aramenyera. Umushitse muri saro aca ashaka haruguru, kandi yinjiye ntagomba gusohoka, aca agomba kuharara. Niko shetani ameze, agacazana na twishetaniya twose, akavuga ati baha ivyumba, ukazosigara wisanga uri mbohe warabura. Bibiliya rero ivuga ngo bukeye ngo acatuma izindi ntumwa ngo subiraho mu mubwira uti rero yari yavuze ko ivyo vyose ari gwiwe, atari kubarahinduye. Ejo azotuma abantu baze birabire, apana bimwe bakubwira ngo zana ukamuzanira, baze ngo birabire,
bakoresha ikintu ngo bita ngo gusa kangura. Bibiliya rero ivuga ngo baramubwira batumviriza, adutumye ngo azotuma intumwa zizoza zirabe mu gitanda, zirabe mu vyumba, zirabe mu mashuka, zirabe mu mpuzu, zisake. Kumbure hariho ivyo wisigariza, naho uvuga ngo uremera, ariko hari ivyo wisigariza. Ngo baje no mu bakozi bawe, baje no mu hose bajeyo basakanga. Ahabu rero bimutera ubwoba, aravuga ati na bya bindi nari naranyegeje basakanguye bizoba bigiye. Gwacatuma kw'abashinga ntari, atuma kw'abantu bamize akabuye ka Kristo, atuma kw'abantu bagisigaranye ibyagezwe n'Imana, kuko Ahabu yari yaraguye, yarasubiye inyuma. Mugabo mu gihugu hariho abagihagaze, hariho abakizi ico Mose yavuze, hariho abakizi amasezerano y'Imana, hariho abazi yuko atagiteye ubwoba uri kumwe n'Imana. Tuvuge ngo amen. Abatuma ko rero arababwira turumva, je nari naremeye mugano kuri ibintu atumwe no musi binteye ubwoba, mungira inama nemere canke nabi. Baramubwira bati mugenzi, ivya mbere vyarabaye nta kundi. Gira mugenzi aho uti ivya mbere vyarabaye nta kundi. Haleluya. Atari kumubwira uti wari warimenyereye, ngabo ubu birahindutse. Hari ijambo tubonye rituremesha, hari umwami twibutse ari muri twebwe, hari umunyembaraga twibutse aduteramira, naha tugira kwitera bwoba ry'abasoda, turazi ko ari kumwe natwe tuzomunesha. Mubwire ngo ntibizosubira. Ati mubwire uti ubuhoho ntavyemeye, ivy'ubu vyo ntavyemeye. Ijambo ryari iryo. Babwire rero bene data, abakijijwe, ababatijwe, abafashe ingingo yo kuba muri repentance, hariho ukuntu Imana yabimenyereye ko hariya hanze, hari ukuntu Shetani yabimenyereye ko aho mwahora mu byo mwahoramo murazi ivyo mwagenderamo. Mugabo Shetani nubwo yari yarabigabiye, ivya mbere vyararenganye, kuva kagatondo ivya mbere birarenganye. Gira mugenzi aho uti ivya mbere bayi, oya vuga uti ivya mbere bayi. Reka nawe we hatorera koyoko, naho utabatijwe, naho utakiri uyu munsi, mugabo hari ejo, ariko no munsi nibindi. Yesu ashimwe. Bati mubwira utubuhoho ntibizosubira. Mukobwa umwe sinzi ko ari Diodone yamumbariye, ndamwibutse hari mu Rumonge, bagiye mwivuga butumwa nk'uku, agenda ajanye n'agahumbu ngo kamurihira amatike, kakamugurira amavuta, kakagira iki, kara kadayimoni bagendana, kandi ari muri korale mu akajini kamuhenda ngo ubayeho kubera jewe. Abapfumu benshi barakumugaje hewe, ngo atari jewe ntiwobaho, ngo utambariye kuraka ntiwobaho, ngo utanyoye icupa ntiwobaho, ngo udasambanye ntiwokwiga ngo uheze, ngo amakaye ntiworonka uwakugurira. Hariho akadayimoni kitwa ngo ni bosi, mugara akadayimoni usanga karifatiye umuntu, mwifatiye ngo umvura umupfakazi, ngo atari jewe ntiworya, ngo abana bawe ntibobaho. Ako niko ngomba ngo uvaho usezereye ukabwira uti tayari, uti ntibigisubira, uti vya mbere vyarabaye, ubu ndi kumwe n'uyundi mugabo. Haleluya, Bwana sifiwe. Sinza kugomba gusezerera akazimu. Gira mugenzi aho utakazimu. Uwo mukobwa rero uyo munsi umupaseri avuga ubutumwa bwiza mu Migani rimwe ku murongo w'10, havuga ngo abanyabyaha nibakosha ntukemere, nibakosha gusambana ntukemere, nibakosha kwiba avuga ngo ntukemere, nibakosha kuraguza, n'ibindi kompleta n'ibindi, navyo bindi bahora bakosha utarafata ingingo.
ntukemere. Uwo mukobwa amosozi araza, umutima umuhagararamwo, warasemerera aho yari yicaye muri korale ati mata, ati bya bindi ntibisoboka, ntibizosubira gusoboka, ati ntibigisoboka. ngo siwe wakavuze, wowe uvuga byinshi nawe ndakuzi, tuzokumviriza mu minsi. Gira mugenzi wawe uti ubu nahinduye, ntibigisoboka. Vuga uti ubu ntibigisoboka. Haleluya. Iyo ngingo irafatwa ati ntibigisoboka. Abantu bose bahanga amaso. Matayo bari ako kajini niko kitwa, muga nimba witwa Matayo wewe nturiwe. Tuvuza akajini ko mu Rumonge aha ni Gitega. Yifuka mu maso bose bararaba bati ati nukuri ntibizosubira, ntibigisoboka, ndahinduye. Yapfa mu gitaza ati ntibigisubira Yesu, ntibigisubira rero, ntibigisoboka rero. Haleluya. Reka bafashe ingingo ati ntibigisoboka. Zamura ikiganza uvuga uti ubu ntibigisoboka. Murabona? Haleluya. Nasozereye. Hirya gato usomye aho 21 aho uzinguruye urupapuro rimwe, umwami Ahabu ngo abona akarima k'umuntu yitwa Naboti kari keza cyane, ryari tongo nyene ryabasekuruza. Baramubwira tumviriza, ndafise amatongo menshi kandi meza, ariko aka gatongo kawe kari hafi yawe nagakunze, ndagateremo ivyo shaka, hama nawe shake nguhe hanini. Mugabo ngo Naboti abwira umwami ati n'Imana ntikavyumve, n'abamarayika ntibakavyumve, ko nofata itongo rya databuja, itongo ry'inyegu y'Imana, ngo ndaridandaze, ngo nukubera ari uvuze, ati nopfuma mpfa. Zo n'ingingo rero z'abakijijwe. Naho yari kuguha amadolari menshi, naho yari kuguha vya bindi wari ukeneye, kwitongo ry'Imana ari wo mutima wawe, kugakiza wacakiye. Haleluya. Ubwira Shetani, ugere ku rugero rwaho umubwira uti mvako. Urabona? Hana kumwirerera ko yandika ka message ngo nzokwishura, ngo ndacavyumvira, urumva ngumenga baratubujije, ngo pastor ivyumenga ntavyemera. Oya, mubwire kumwe Yesu yabwira kadayimoni kitwa Shetani muri Matayo ngira ni 4, Matayo 4 canke Luka 4, aho hose ngo Shetani amugeza ngo amuduza ku rusengero akemera. Mugabo umwanya wa nyuma bamubwira ati mvako. Urabona? Mvako. Iryo mvako rero. Haleluya. Uraheruka kumubwira uti mvako, uramubwira uti mvako, ubusengera muri repentance, uti mvako ubu ndafise umuvyeyi, uti mvako ubu narizeye Yesu, uti mvako ntibigisoboka. Zamura ikiganza ushima Imana kubwira ijambo. Tera haleluya kubwira ijambo. Ntibigisoboka mvako. Niko wa murongo mu Migani 1:10 ngo ntukeme. Paulo yigeze kwirerera ko gakobwa Paulo ubyakozwe n'intumwa 16 ko kakama kiruka inyuma, baba n'abakozi b'Imana, baba n'abantu basenga, baba nimbubeme ko nimubakurikire, mugano ko nikabakurikire. Bijya no kubyitondera. Ubonye umuntu ngo Yesu ashimwe, ngo haleluya, bamina sha turabanza gushira mu dufire, sivyo basi. Yarabyisamba barire naje ndabona ko nari nono. Haleluya. Rero Paulo rero musi umwe ngo ati none ntiyabivuze ntitwabyumvise imisi yose, nta n'amata tugurira ngo muri abakozi b'Imana imisi yose. Ngo arahindukira ati toka Shetani, ngo ati mvako. Sinzi wasomye iryo jambo, yavuze ngo adundumiwe. Niko handitse muri Bibiliya y'ikirundi ngo
adundumiwe. Paulo adundumiwe. Reka ntiwari bwadundumigwe mugabo muri iki gikorane uradundumiwe. Haleluya. Rekura ingingo z'amabuye uvuga uti ubu rero nashishwe. Haleluya. Kandi ubu ku ngingo sinzosubira kugenda ndafumba umwotsi mwibarabara nk'imodoka yabuze amazutu. Sinzosubira kugenda nirenza abandi baduza ibiganza bahimbaza naka nta n'ubuntu wagayuna bose bashaka ngo n'Imana babone nta n'isoni. Bakango ngo nikana mu bugarire nanga harabona tumira bagaca bambwira ngo tuzonywa gapasika tuzonywa kuzo Yesu yasigaje kana ntibazimaze nizi nyene. Yababwiye ati mwe muhera kuzibishe mugahereza kuziryosha. Ubuzima wari umazemo igihe burabishe, ariko muri Yesu Kristo yaguhinduriye mutobe, aguhaye iziryoshe, aguhaye ubuzima buryoshe, ubuzima buri fyere muri Yesu. Muri Yesu niho ziryoshe. Haleluya, haleluya. Reka rero kangezaho murakoze bantu, urakoze. Nazi kufise byinshi byo kubwira abantu, ariko ugirire neza ubwoko bwawe. Dukora ibikorwa byiza nk'uko ijambo ryawe rivuze. Abahora batwihenda ko, abahora batuzi nabi, bahora batuzi ko turabapagani, abavuga ngo twahinduye idini, ariko baze babone tutahinduye idini, twahinduye ingeso, kuko twakumenye tukakwakira tukakugira buzima bwacu. Abahora bababona ko abasezi, bahora bababona ko abanyabyaha, abahora babazi muri ya marigara y'abadayimoni, muri bwa bubare bwa shetani, abahora babazi yuko agakomye kose ari mu bapfumu, abahora babazi yuko ari abanyarusaku, ari mboregwa, ari abasambanyi, ari abanywarumogi, abahora babazi muri ya makorosi y'uburyari, mana bavuge bati nukuri ntitugifise ico tuvuga, kuko ibikorwa vyiza vyahindutse agahomera bunwa. Urakoze mwami, icubahiro kizamurirwe wewe iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.